Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Uburundi bubayeho kubera imfashanyo. Faustin Ndikumana avuga ko Uburundi bubayeho kubera imfashanyo, mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye avuga ko atamfashanyo bagikeneye, ahubwo we akemeza ko igihugu c'u Burundi kigiye kujya gifasha ibindi bihugu ibyafashwe nk'agashinyaguro gakomeye cyane ku Barundi, kandi bigafatwa nk'aho Perezida Evariste Ndayishimiye asuzugura Abarundi kubera ingorane barimo muri no minsi kubera ubukene buri mu gihugu, ariko we akabandanya kuvuga ko Uburundi bwifashije kandi akavuga ko imfashanyo Uburundi butagizikeneye, ahubwo ko Uburundi bugiye kujya bufasha ibindi bihugu. Ibyashavuje Abarundi batari bake bakabona ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabakorera ari agashinyaguro gakomeye cyane, kubona yubahuka akavuga ko Uburundi bwifashe neza mu gihe bizwi neza ingorane Abarundi barimwo, kandi igihugu c'u Burundi kikaba kiza mu bihugu bya nyuma bikenye ku isi. Ni ibintu byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye afata Abarundi nk'ibigugu, kandi akaba ari ibintu byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye aba ari kwishima hejuru y'Abarundi babayeho nabi cyane kubera ubutegetsi bwiwe bubi, ubutegetsi bumaze imyaka igiye ku bine bupfukamye mu nda Abarundi, kandi bikaba biboneka neza ko rwose Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira byinshi byavuzwe na Faustin Ndikumana avuguruza ibimaze iminsi bivugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arebana n'umutekano ku biriko birakorerwa abanywanyi umugambwe seneri, umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko uwo mugambwe seneri Perezida Evariste Ndayishimiye n'abafasha biwe bakaba baramaze kuwusambura, ariko abanywanyi bayoboka umushingamateka Rwasa bamwe bakaba bariko barafatwa bakanyuruzwa, abandi bakicwa, abandi bakaba batanguye guhunga kubera ingorane ziriko zirababaho bitewe n'ubutegetsi bubi, aho iperereza ririko rirahiga ngo abayoboka umushingamateka Rwasa bakabahatira kuyoboka ubutegetsi bushasha bwagiyeho bw'umugambwe, ariko bikaboneka neza ko ubwo butegetsi bwashizweho na CNDD-FDD kugira ngo bakorere mu kwaha kwa CNDD. Akaba ariyo mpamvu abanywanyi batari bake ndetse n'Abarundi benshi bagomeje kujya inyuma ya Rwasa, bakavuga ko batazigera bajya inyuma ya Rwasa nk'uko byagiye bigenda mu myaka yaheze, aho Rwasa bagiye bamwaka imigambwe itandukanye bikarangira abamwatse umugambwe basigara impapuro gusa n'izina. Abanywanyi bose n'ubundi bakurikiye umushingamateka Rwasa n'ubu niko bimeze, ariko abamukurikiye bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane, ariko nabo bakaba bavuga ko igihe ubutegetsi butahagarika ibi uko birabakorerwa byanze bikunze bakivuna bakirwanaho, bakarwana n'imbonerakure, kuko imbonerakure ndetse n'abakozi bigendereza nibo bariko barabakorera ikibi kisumba ibindi. Nabyo nyine turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira byinshi mutamenye ndetse n'amabi ari gukorerwa abaseneri bayoboka umushingamateka Rwasa. Turaza no kubabwira ku makuru arabana n'ubutunzi, aho igitoro cyagomeje kubura ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze imyaka itari munsi y'ibiri ahenda Abarundi ko impamvu igitoro kitaboneka mu Burundi ari ukubera General Alengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, ariko icyababaje Abarundi kikanabatuntuza nuko kuva akwe mu mabanga
amafaranga akanapfungwa. Ikibazo cy'igitoro kitigeze gihera ahubwo cyagiye cyaba ndansi kandi cyaba kibi cyane gusumba nuko cyari kimeze. Ibyeretse abarundi batari bake ko Perezida Evariste Ndayishimiye abahenda abafata nk'ibijuju agahuruduka akababwira ibyo abonye byose, ariko mu by'ukuri abarundi bagutwengera ariko batayobewe ko uriko urabagirira nabi, aho benshi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo abarundi bafatane mu nda bazitukane n'iyonka amaze bamagane ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye n'ibyo tutababwiye mu mpfunyapfunya turaza kubibaha mu idonido ry'amakuru. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, usabwa gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Burundi bubayeho kubera imfashanyo Faustin Ndikumana niko atangaza, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ufata abarundi nk'ibigugu we aherutse gutangaza ko Uburundi atafashanyo bugikeneye ahubwo akemeza ko Uburundi bugiye kujya bufasha ibindi bihugu. Faustin Ndikumana arongoye shirahamwe Parisem rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashikire ku iterambere rirama, avuga ko leta y'u Burundi ibayeho kubera imfashanyo ironka hanze. Kubwiwe ngo ntibitahuritse kubona abategetsi uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bavuga ko Uburundi atamfashanyo bukikeneye. Ibi abishikirije inyuma yaho umukuru w'igihugu amenyesheje ko atamfashanyo bagikeneye ahubwo Uburundi bugiye gufasha ibindi bihugu. Hari ku wa gatandatu uheze Igitega ku munsi mukuru wahariwe abakenyerarugamba, umuhari w'abakenyezi wegamiye umugambwe CNDD-FDD, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ubutunzi bw'igihugu akabugira ubwo ku rwego rwo hejuru, aho yemeje ko atamfashanyo Uburundi bugikeneye. Ibyafashwe nko gushinyaguriza abarundi urabye ubukene babayemo muri no minsi. Uwo arongoye Parisemu agira ati ntawovuga ngo Uburundi ntibukeneye imfashanyo kira noneho nk'ubu urabye ibanki nkuru y'isi yose, ibanki nkuru ya Afurika biracashira Uburundi mu bihugu bihabwa imfashanyo mbere bidashobora kuronka n'ideni, ahubwo twige no kumara imfashanyo izo banki nkuru baduha, kuko urabye baraduha imfashanyo ntituyimare. Urabye mu mafaranga leta izokoresha uyu mwaka harimwo amiliyaridi 900 azova mu mfashanyo. Urumva ko tugishiramwo amafaranga y'imfashanyo mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha. Ni kubera tuyikeneye. N'ikigega mpuzamakungu FMI giheruka guha imfashanyo Uburundi. Urabye imbono kazoza ya 2040 hose hagumamwo inkingi ijanye no kurondera amafaranga kugira ibintu bigende neza. Nejo bundi inama shikiranganje yarateye ko umukono ku masezerano y'imfashanyo y'ikigega ID kugira dushobore kwinjiza ibintu byankenerwa mu gihugu. Biragaragara ko leta y'u Burundi igikeneye imfashanyo nyinshi kugira ishikiye kwihangiro yihaye hamwe na yambono kazoza ya 2040-2060. Leta y'u Burundi ikwiye kugenzura neza ku mfashanyo ihabwa kubera hagiye hibonekeza ubunyonyezi bukomeye mu mafaranga aba yatanzwe kugira leta irangure imigambi y'igihugu, kandi bikakorwa n'abategetsi bari mu nzego zifata ingingo. Ibyo ntibyashikirijwe na Faustin Ndikumana, aho yerekanye neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahenze abarundi, kandi akerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye afata abarundi nk'ibigugu. Ibibabaza abarundi batari bake bavuga ko kwigumya kubasuzugura gutya batazabyihanganira, kuko umurundi ntago asuzuguritse ahubwo ni umuntu ukomeye. Akaba ariyo mpamvu bavuga ko bazakora ibishoboka byose bakamwikuraho, kuko ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye aravuga ko nta nkunga Uburundi bukeneye mu gihe mu gihugu cyose ubukene ari bwose, igitoro kikaba kitakiboneka, kandi muzi neza ko igitoro ari cyo gituma ibikorwa nka byose bigenda neza mu gihugu. Munyanzarake iduga riteye amakenga y'ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa bivuye ku bukene bw'igitoro. Muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi, ibiciro by'ibyankenerwa byaraduze mu mwanya mutoya cyane. Kubw'amasoko yaho Nyanzarake ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu
byatanguye kugira ingaruka mbi kuri ibyo bifungurwa. Ayo masoko asigura ko litiro imwe n'igice y'amazutu igurwa hagati y'amafaranga 2,225 n'ibihumbi 30 y'amafaranga y'amarundi ku isoko yo mu Kinywabi. Ubukene bw'igitoro nibwo bwatumye ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa biduga. Ikiro c'ubugari bw'ibigori cavuye kuri 2,200 kija kuri 2,500 mbere ku mafaranga kijana ku mafaranga 3,000 mu bice bimwe bimwe. Icifu y'imyumbati kiva ku 2,000 gisimbira ku mafaranga 2,200 kuva aho ico gice cy'igihugu kibonekejemwo ubukene bw'igitoro. Bisigurwa n'umwe mu banyagihugu bo muri komine Nyanzaraki ufise ishavu rikomeye cane. Kubwo abanyagihugu nyine ibijanye no kwiyunguruza byanse cane. Imodokari yo kwiyunguruza muri rusange cane mu mashirahamwe ajejwe kunguruza abantu arashobora kumara iminsi 2 adakora ibihagarika uruja n'uruza rw'abayiyunguruza abaca bahera izo ngendo. Ibyo birabonekeza ku makamyo yunguruza ibikoresho byo kubaka. Niko umwe mu badereve asigura. Nisyo zirabura ibitoro. Abanyagihugu bavuga ko ubwo bukene bw'ibitoro bubateye ingorane nyinshi cyane mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we abandanya kuvuga ko Burundi bwifashe neza, aho benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye afata abarundi nk'ibigugu nk'abantu badafise ubwenge. Amakuru yacu tabandanize mu ntara c'ibitoki aho ikubagurwa y'abanywanyi ba seneri bayoboka umushinga amateka Rwasa ribandanya kandi rikaba rigeze ku murindi ukomeye cyane, ariko abarundi batandukanye bo mihingo yose y'igihugu bakomoka mu mugambwe seneri bayoboka umushinga amateka Rwasa bakavuga ko igihe leta itaba ihagaritse ibi bintu nabo bagomba kwivuna ibyatanguza intambara ikomeye cyane mu gihugu hagati y'abadede ndetse n'abaseneri, ibyatuma igihugu cyongera kwinjira mu icuraburindi nk'uko byagiye bigenda mu myaka ya mbere, aho hagiye haba isubiranamo ry'abahutu n'abatutsi bigatera ingorane zikomeye cyane, ariko bikanaboneka ko nabyo bishobora kuba bahakaba isubiranamo hagati y'abanywanyi ba seneri b'ukuri ndetse n'abanywanyi ba CNDD-FDD cyane imbonerakure, kubera amabi akomeye cyane ariko arakorerwa ku butaka bw'u Burundi agakorerwa umunywanyi wa seneri uyoboka umushinga amateka Rwasa. C'ibitoki ruhigi rw'abanywanyi ba seneri rwarembye. Abanywanyi b'umugambwe seneri utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bavuga ko bariko baratotezwa. Abanywanyi 4 baramaze guhagarikwa mu kiringo ngo kidashika ukwezi. Abanywanyi bo mugambwe badoma urutoki ku bakozi bigendereza mu makomine ya Rugimbo, Mabayi na Buganda mu ntara c'ibitoki buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Icabagerezwa nuko bo bari muri seneri iyoboka Rwasa. Indongozi mu ntara zirahakana ibyo zagirizwa. Mu makomine atandatu agize iyo ntara, abanywanyi n'abayoboke b'umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi mu Burundi bavuga ko bariko baratotezwa inyuma y'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe seneri ryatunganijwe niba baryonkoye ku wa 10 Ntwarante mu ntara ya Ngozi yanakuye Rwasa ku burongozi bw'uwo mugambwe. Bavuga ko baterwa ubwoba. 4 muri bo baramaze guhagarikwa n'abakozi bigendereza mu kiringo kidashika ukwezi, harimo n'abamaze kwicwa. Wanyuma yahagaritswe n'urongoye urwaruka rw'umuwo mugambwe ku mutumba Rukana wa komine Rugombo. Yahagaritswe ku wa 13 Ntwarante yagirizwa ko yambaye umupira uriko ishusho ya Rwasa agato. Abo banywanyi b'uwo mugambwe bamwe bemeza ko batakiryama mu ngo zabo. Kugira ngo twikingire amabi akorwa n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CFD turava mu mazu tugahungira mu mashamba. Niko umwe mu banywanyi b'umuhari Parepi Hutu Feneri ubu wahindutse umugambwe seneri aba muri komine Mabayi avuga. Mu makomine ya Rugombo na Buganda abandi banywanyi 2 ba seneri barahagaritswe n'abakozi bigendereza mu kwezi kwa kabiri. Turafise ubwoba bw'umutekano wacu kandi ibimenyetso bimwe byerekana ko nk'uwafatiwe Mabayi yoba atakiri muzima. Bishingwa intahe n'umwe mu banywanyi b'uwo mugambwe akiyoboka umushinga amateka Rwasa kandi avuga ko naho Rwasa yatanguza ikiroberi yamukurikira. Umwe mu ndongozi za seneri mu Cibitoki avuga ko hibonekeza amabi akorerwa abanywanyi b'uwo mugambwe akorerwa abanywanyi bacu kuva habaye icitwa ikoraniro ry'Ingozi.
iyindi ndongozi y'Umugina ivuga ko hari iterabwoba ryo kwica rigirirwa abanywanyi bacu n'abayoboke bacu bagategekwa kubaha no kubahiriza amategeko, ariko haratangwa n'indongozi nshasha zavuye mu ikoraniro riciye kubiri n'amategeko kuko ryatunganijwe bifashijwemwo n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu. Ubutegetsi bugomba kugabura umugambwe uri ku butegetsi mu ntumbero yo kuwubuza kuja mu matora yimirije ya 2025. Umugambwe CNDD-FDD ubona ko ataco wakoze kigaragara, urafise ubwoba ko wotsindwa ukaba uriko uragerageza uburyo bwose mu kutubuza uburenganzira bwacu bwo kuja mu matora yimirije, niko iyo ndongozi yongerako. Abanywanyi b'umugambwe CNL tubabajije basaba ko ibyo bikorwa by'iterabwoba n'agatotezo bakorerwa byohagarara, bitabaye ko baragabisha ko bazokwivuna. Abanywanyi ba CNL baravuga ko nabo atari bake kandi ko nibagumya kubakorera ibyo bikorwa by'iterabwoba bazivuna, amaze intambara igatangura mu Barundi mo hagati. Indongozi z'imihari n'amashirahamwe akomoka ku mugambwe CFD mu ntara nshasha ya Bujumbura ziriyamiriza ibyo zagirizwa byose, zikavuga ko umugambwe CFD ushira imbere ukubahana mu mahoro no kwihanganirana ku bandi banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Babajijwe ibijanye n'abanywanyi b'umugambwe CNL bayoboka Rwasa bahagarikwa n'igendereza mu Cibitoki, urongoye igendereza mu Cibitoki arahakana ko ataruhara na rumwe abifisemwo kandi akavuga ko rwose ibyo ntaho ahuriye nabyo, ariko ibiriko biraba biribonekeza neza ko ataho babihungira kuko byose aribo baba biteguye. Mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cane azaba ari kuvugwa muri politike ndetse n'ibiri kuvugwa mu gisirikare c'u Burundi, aho amakuru adushikira adahumuriza abandi basirikare batari bake b'u Burundi bongewe kwicirwa muri Kongo, ariko bikaba bigomeje kubabaza abarundi batari bake babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye aho kugira ngo arebe ibyateza imbere igihugu ahubwo amariye abana b'u Burundi muri Kongo, kandi akaba amaze guta igihugu cy'u Burundi mu manga. Benshi bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo bamwikure, akaba ari ibintu nyine babaje abarundi kubona abana b'u Burundi bari kugumya bashira mu ntambara idafise ikintu na kimwe imariye igihugu, ahubwo ari intambara iri kungura bikomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye n'akandi karwi gato cane kamuri inyuma kare kumufasha gukora ayo mabi akomeye, ariko abarundi bagamya ko abo bose bazagenda bakajya gupfungwa kuko ntibasumba ububasha n'imbaraga. Generali Alengiyome Bunyoni upfunzwe nabo nyine igihe cyabo kizagira. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu, hanyuma wowe co usabwa nta kindi ni ugukurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuri nombonesha kure, amaze ukamenya ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi, aho nyine wajya ukora igishoboka byose kugira ngo umenye ibiriko biraba, kuko icya mbere ni amakuru.